ndabashinya ari nta bandi kwa dukurikirana ko twebwe twahoze turi abakozi bo munzu je banyita umuboyi madama amita umuyaya nagenda shikira mabuja ndamubwira nti mabuja uko biri kose imyaka 6 igira hihere ndi ngahi wawe je kuba ndi ngahi wawe ntibisigura ko nshobora kubana ndahaga mugenzi ndahasazire ndafise project ngomba gukora arambwira ati net project ngomba gukora ni ihega mwananje ko yarasize mu bana biwe ndamubwira nti jewe umukobwa dukorana naramushimye ati warashimye umukobwa wanje ubu sanzwe ndi umukozi wa leta nimwabana ngombwa muzosanga no ku kazi muri Ministère de la Justice ndabahaye kazi hahoze presidence ndashimira Imana ndayisenga ndayibwira nti Imana nabajya basigaye mwakajya kazi ko munzu ncanza hano kudandaza amakara iyo mvuye hariya muri ville ku kazi ka leta Imana yampaye nca nkora ibinka dandaza amakara mbere nababwiye ko no mu misi iza nimwaza hano muzosanga hari ikintu cyahindutse hanze nzobashira imeza nonye niramukiriza no muntu nkunda cyane yitwa Big Fizo hamwe na Mugani Desire canke umutama Kidumu hari hose kwa dukurikirana. Hello nshuti bakundwa ewe ni wa mwanya twamadukurikirana cya kiganiro nawe wobaho ntandi tugisanga atari kuri Burundi Kingdom TV irijwe mumva ni Ezekiel Worshiper ntandi tuzorisanga atari mu bwami bwa Burundi Kingdom TV, c'est la TV qui fait des bonnes émissions. Rero mutubona twagendeye muri quartier Gisyo aho dushuye gusanga umusore akiri umujene vy'ukuri nawe akiciyumva ariko twamusanze ku mirimo yiwe vy'ukuri dyohejeje umwihweza twasanze ibikorwa vyiwe akora vy'ukuri abikorana umwete abikorana ishaka ridasanzwe kumbure hari nabandi twamusanganye bari kumwe reka rero tumwegere ashobore kwa yo tuyagira 2 canke 3 kubijanye n'ubuzima bwiwe na cyane cyane mu gihe ari cya kiganiro canyu cya kiganiro cacu nawe wobaho ubuzima bwose uko buri umuntu abwakira uko hama akabandanya ja bless twagiye bite mumeze neza mumeze neza tumeze neza murakomeye ego tugomba dufungure ego turiko turaronde ku mazina nyimito bande nitwa Niyonzima Suavisi murakoze cyane bite namwe namahoro nawe ego turakomeye ego mumeze neza ego tuguwe neza mbega hano hanyu muhakuruduki turahadandariza amakara n'ibiraya n'ibigori ego ndabona muri ko muramwemwa hari biraya mwamaze kuhereza ego twihereje ego kandi turashonje ego turabana natumwa tubiki oya muri Impano oya ntitwimana turatanga ego sawa murakoze cyane amahoro muvyeyi amahoro mumeze neza turashimye murakomeye ego mazina nyimitwa bande Niyonzima Chantal nego hano muhakoroduki hadandariza ibigori n'ibiraya n'amakara muhadandariza ibigori n'ibiraya n'amakara nagashira hamwe oya n'ivy'umuntu n'ivy'umuntu ego ariko muramudandariza oya niwe yidandariza ariko mubona ari nk'abakiriya ego bariho ariko tubasanze hano abantu bose dusanze ngaha dusanze musa neza ubuntu bw'Imana kweri ndabona ko Kristo yarasize indya ni zose ego hano hantu imvura igwa ari nyinshi ego irakwiye n'umugisha ukwiriye ego amen amen sana bite muvyeyi uraraba ntutuzimba uraraba kwize kuko ndabona ni hatari usigaze icurya mwana uraba ushira ko ni cya bebe waje gusoma nawe hano none ubona babagurira neza ariko ibi biraya vyawe ni bito ibi niko bingana niko bingana ibya ruguru none ruguru niho hava ibiraya bingana uko biraryoshe biraryoshe ibiraya tuzi twamatwumva ngo birafise amazina none n'ibitwaje tubizi ni ryahe Tafari ni hatari bakunzi inshuti bakundwa muri kumara dukurikirana aba bantu batweretse ibidasanzwe batweretse ibiraya ubwoko bw'ibiraya ndigo yango ni bito sana kweli sinzi ko babitonorangira babiteka kunyene mu gizina ryavyo ni danje ngo vyitwa tafari muze musubire twari tuzinga ni mucimwe bazana amatafari vyitwa tafari so cha place rekero turabonye uwo twitwa ngo umusore umusaza ya uwo twuba umupapa yose amazina yose twayamuha aho tumusanze ngaha aho yicaye kandi biraboneka yuko
hano hantu ngira niwe ari na manager ko twasanze hari abantu benshi kabisa benshi batubye baturiya muntu ni hatari rero karo tumuramutse ndetse atwibwire tumenye ivyiwe ndetse ngira tuyagira ibihagije bite mutama mahoro neza umeze neza yego umeze neza ndashimira Imana kandi mboneye kubaha kazi na karibu hano iwacu ku mazina bariko baratubona mbanze ndabaramutse ndabaramukije cyane arabaramukije yego mahoro Imana ishimwe bivanaho muri abari hakurya y'amazi nabwo ati good afternoon canke good evening bivanye yes very good yes kabisa nk'abari nko muri Tanzania nababwira ati mambo vipi abari mu Uganda kweri kabisa yego namwe ndabahaye karibu hano iwacu ku mazina nitwa Ndaikeje Oscar ushaka kuranyita mukizwa canke unyite paparoyi yego ndafise umwana henguri yaho yicaye ura n'umudamu wanje yego mpezagiye nkiri muto ndashimira Imana cyane hanyuma nkuko mwabibonye canke nkuko mubisanze hano novuga ko ni wanje nusanzwe ndini nkuko mwabivuze ni nka manager novuga n'umuntu yatanguje aka kantu mubona hano muri rusangi ni misi myinshi ibintu ndabikora mugabo manje kuba kazi na karibu mwisange murakoze cyane kandi ndabashimiye cyane kuba muhisemo kuza kungendera muri rusangi rero nkuko mwabisanze ahadandarizwa muri rusangi amakara murabona nko mufuko niceko amakara arimo mukane ibintu duto izo ziti ncenga nizo nagenda gosora iyi ni mifuko nzanamwo amakara ariyo amakara ari asa naheze twaciye tushima ko twohakorera ibijanye no kuranguza ibiraya nkuko bona madama ari karabitoragura umwanya hari ibigori twaheje tubidandaza bose n'abakiriya bacu mubona baje kudushorera yego muri rusangi rero twebwe nk'aka kazi dukora turayigafatanya n'ibindi navuze ko tudandaza amakara tukadandaza ibiraya tukadandaza ibigori mu minsi mudoza musanga naho nakameza aho hanze bivanye no kunyene magezo iraduhezagira rero abo bose mubona n'abakiriya hanyuma baradushorera kandi bafise abakiriya batari bake mugabo ikibazo dufise navuga ko ni ikibazo c'umutahe muto kubera ko mwana ko dufise ibiraya mwana ko dufise ibitoke mwana ko dufise ibirandi dufise ibiharage mwana ko dufise ibiraya tudafise umuceri muri majambo make nirengarenga turazirima tukazidandaza numvuga ntifise umugambi munini wo kwagura mugabo ndabona sport mu gihe nka sport noshobora gukora n'ibindi bisumba sawa muratubwiye muti ibikorwa byacu turabikora ariko hari gihaze twagomba tubabaze none kano kazi kanyu mwakyumvire ryari mwakyumviriye gute murakoze cyane ibi twavyumvire tukiri banashaka muri fiancé tukimwe n'umufasoni wanje twa tukiri muri fiancé cyane yego ndabashinya ni nta bandi ko dukurikirana ko twebwe twahoze turi abakozi bo munzu je banyita umuboyi madama mwita umuyaya hama tuza kwiyumvira ukuntu twoshobora kuzobaho mu misiri imbere ari byo bihe mbona turimwo tukiri novuga abakozi bo munzu je ndi umuboyi madama ari umuyaya twakora ibintu byo kugura imirengarenga tukadandaza amakara nko mu bisanze hano twari dufise abakozi bashika nka 2 canke 3 canke 4 abarima mu mirima batudandariza hanyuma mu nyuma twahavuye tugira mariage tugiye mariage rero twaciye tureka kwicara nko baca babigenza ca dukora ibi jewe arabikora ibi abikoze ibi nanje nkaje ndamusapotinga nyene bike mu mutwe muto ubu dushitse ku ntambwe novuga ishimishije aho dushaka gukoresha abantu 2 canke 3 mu gihe tworonka rero indi support novuga ikomeye twankabadufasha kubera ko ko tubayeho two turagerageza kuzoraba namba dupanze dushobora kugura n'inzu yacu natwe tubeho nk'abandi mu buzima bwiza cyane gose twabitanguriye kuva mu mwaka wa 2010 novuga na 6 niho twatanguye uyu mwuga tutaraba abagabo n'abagore nkuko mubibona hano nako ni mwana duhaye ikibondo ajya mu mugongo cyane gose hanyuma rero tugiye turaduga buke buke gushika rero twubakana none uyu munsi rero tubayeho mu buzima mu dusanze mu murakoze yego murakoze cyane maragerageje kutuyagira ndetse kuva muri 2016 uno munsi tugiye gusozera umwaka wa 2021 twinjiye muri 2022 kivuze ngo murashobora kuba mumaze ikintu c'imyaka 5 irenga muri kano kazi kandi vy'ukuri biragaragara yuko umwimbu vy'ukuri urimwo kandi w'umusesekara kivuze ngo muri byinshi mwatuyagiye
mwatanguye gushakana inkumi n'umusore ndetse n'akazi kanyu kumbure ni kakazi bakunda kuvuga ngo ni babandi je sinshimye kubavuga izina kuko akazi n'akazi jewe ndabitahura usivye yuko igihe cyose mwama muvuga ngo ni babandi mwumva ndabavuza izina sindabavuza izina babandi rero mwame mureka kubasuzugura kuko nabadasanzwe muri izo mpangu zanyu barabategurira imisosi ibintu bikagenda fresh rero mwame mububaha kivuze ngo baronderanye kuva kera gushika no munsi mona yuko bageze ku ntambwe idasanzwe Imana yarabahezagiye yarabahe kibondo kandi nitunga ntabwo rironka uwicaye itunga rironka uwarirondeye rero bari kurondera kandi ntaco bifuza Imana itazogira ante itazobashikanako rero aratubwiye ngo agataye kanje by'ukuri nigashimishije ndetse n'ibindi aratuyagira bitari bike rero twagira duse nuwo mubaza none ko kano kazi kawe ugakora by'ukuri nta ntambamye nimwe urigera ugasangamwe kumbure ngira uribukanga bino birayangira uje kubitora ruguru hano turi Bujumbura ubuzima bw'Ibujumbura urabuzi kumbure n'amakara bihora bishiga ugasanga amakara y'Ibujumbura zikari kibazo uja ruguru nta bisa n'intambamye urura navyo muri kano kazi kawe murakoze kwiyo kibazo muri akazi kanje kuva na 2016 nagenda hora n'ibibazo byinshi kubona nashize umitahe yanje nari mfise nakorera hari akazi nyene ko mu nzu ndayishira mu makara aho nashobora gutura amakara ruguru akamara iminsi biratarashikira 3-4 nkiyo n'intambamyi kubera ko abakiriya bagenda baranovuga barapunguka hanyuma kubijanye n'ibi by'ibirayama muvuze navyo nyene biva mu ntara za ruguru Kayanza Ngozi n'ahandi nkuko twagiye turabivuga na madamu arashobora kuduga akabizana nanje ngasigara hano ku makara hanyuma hagati y'ivyo n'ibigoro kunyene nako biva ruguru aragenda akabizana akabikora ruguru mugoje nagumye hano ku makara intambamye rero novuga ni bitagisi usanga ari rinini ku muntu aranguye canka kuye mu murima keshi madamu hari gihe turima mugabo itagisi basanga riko ragenda riduga muri rusange intambamye ni iyo nyene yukuvuga ko bishobora kumara imisi 2 bitaradushikira canke imisi 3 canke umufuko w'amakara par exemple ugasanga umufuko w'amakara twatanga kudandaza uri ku 2025 mugabo turangura 38 mbere novuga ko nko mu misi iri imbere turangura 40 nawe ushoboye kuyapimisha agapimisho kandi ubona hano agapimisho kajya bapimisha ku makara akaje novuga ko mbere nkitanga neza agapimisho kacu mubona na majana 5 kuzuye ni sensa kuzuye abandi bakora kagurisha amajana 7 majana 8 mugabo jiwa ni senkesa kubera ko ntashaka ko abakiriya banje ndabirukana nako abanyitura n'ugwaruka na mama n'abadamu ntibashobora kuronka abakiriya bangana gutya nk'umuntu nari nafise imifuko 10 y'amakara ngaha yaraheze nk'ubarana ko bose bafise udushashi bari baje kunshorera muga amakara nayabuze rero novuga nti ndose nk'umutahe wagutse nkara nk'umutahe w'imifuko nka 50 canke 60 canke 100 wanashaka na 200 nirenga noca mbaho neza hama n'umuntu ayankurira ruguru ntahure nizo ntambamye zitagisi bitoro nk'ubu bitoro bisa n'ibyabuze uno musi nugira kabita amakara afise mugabo nako ndadandaza nyene dukema nako sanwa murugerageje kurabaho murabona ko yaheze ubwo ndiko ndadandaza ibi bihavuye amakara zobashitse ndandaza amakara nayo no kuvuga intambamye niyo zitagisi ni ukuntu nja kurangura nkasanga ibintu byazimbye byaduze muraza kugira ngo ufatanya gatoyi mubaze madamu ukuntu yagiye arariha kuno nyine byashitse ngaho no munsi turadandaza kandi tudandaza kwibeyi ntoya kugira bene gihugu batwiture ari benshi badushikira ari murakoze cyane aragerageje kutuyagira kandi aratubwiye ngo aha iwanje no bandi mu bantu ba mbere batanga amakara neza rero bantu musanzwe muri quartier Gisyo mubone yuko uyu n'umuntu adasanzwe kandi abahereza neza rero amakara mwoye kuja hirya no hino aha bahitwa kwa Ntazimba kandi abaha neza kwa Mukizwa amen ni pasiteri rero arabituyage neza kandi atuyagiye byinshi rero mwumve nisunze kagajamo none ngaruke ku kantu gato yibasi uravuze uti mwashakanye mukiri babandi abakozi bo munzu ndakivuga uko none ntibyashitse akazi k'abandi muca mu gatakiri kare kubera bya byashitse murashakana murakoze cyane imbere yuko dushakana twaragiye turashikira jewe kubera ndi umutwe w'urugo navuga nti nzo umutwe w'urugo nagenda shikira mabuja ndamubwira nti mabuja uko biri kose imyaka 6 igira hihere ndi ngahi wawe jewe kuba ndi ngahi wawe ntibisigura ko nshobora kubana ndahago mugenzi ndahasazire ndafise project ngomba gukora arambwira ati net project ngomba gukora ni ihega mwananje ko yarasize mu bana biwe ndamubwira nti jewe umukobwa dukorana naramushimye bambwira ati warashimye umukobwa wanje
namushimye rero kubw'ibyo ntuzuhave uvyumva no hanze nanamuhaye wanashaka na kado hanyuma mabuja asa n'ugomba kubyanka ariko databuja arasutena cyane aravuga ati mwiyumvikane ntimuri abana tuzobatera tubafate mu mugongo byabaye ibintu rero bikomeye cyane kubera ko gusohora abantu babiri bakorana muri quartier gisyo no kuvuga umuboyi n'umuya muri rusange byari ibintu byishema cyane mwakora hamwe bakora hamwe ndugu zangu wapendwa kabisa, murabona yuko babajama niyo mpamvu usanga bakundana sana abakozi bo munzu ngo barakundana gose rero babana ni no too much mani we ntiwaguma wiyiba oya kubera ko twari dushigikiwe n'Imana kandi kwari abakristo twari twarakristo mu isomo bwacu hari iki tugera muri twebwe umukozi w'Imana yego kuko icyo gihe jewe navuga na tireta uwo mukobwa twakorana nari n'umuririmbyi mu rusengero nawe akaba mu protocole urumva ko byari bigoye cyane kugira nkumbe dukora icyacu ubusambanyi kandi noneho byari guca bibonekana imbere ya pastor n'abarezi rero batureze no vuga bamabuja n'abadatabuja baravuga bati mwirinde cyane kugira ngo muze musohoke amahoro muri rugo no kuvuga umwana wacu wa mbere nguri ahwanije amezi ndwi no kuvuga iyo twarakoze icyo cyaha ntitwe gushobora kugira mariage ntitwakorakora ntitwaraba ngo twitize nkuko bandi babikora uyu mu papa mubona hano aratuyagiye byinshi kandi atuyagiye byiza ntiyigeze yitiza kandi yitwaye neza rero muri bamwe bandi murazi yuko si wa mbere kandi si wa kabiri no muri bamwe bandi nibaza yuko boce baboneraho akarorero aravuze ngo ntimuze muritiza ahubwo mwami mukora ibintu biri mu muco none ni nk'igiki mbere ko twovugana na madame wawe avyukuri koko biragaragara yuko urukundo rwanyu mwabaye kujya kwa Jack na Rose muri Titanic vyukuri mwaranditse amateka kivuze ngo umuntu wese rero ubu aho yoza kubaraba mufise adresse mwaravuye muri ka kazi ko munzu ubu mufise urugo rwanyu kandi ndabona Imana yarabahezagiye rero ni nk'igiki rero mwoce mubwira bajya abandi bagenzi banyu kuko nibaze yuko hajya mwavuye hari abandi bahari rero ni nk'igiki mwoshobora kubwira nabajya abandi kumbure bagashobora kuba bo kurikira namwe inzira mwahisemo kuko benshi barabagoma ngo bayikurikire mugo bakayikurikira mu nzira zitari nziza kuko mwebwe murabona yuko mwakurikiye inzira yo kandi ndetse n'Imana vy'ukuri iri mu ruhande rwanyu murakoze cyane imbere yuko novuga nobabwira intahe gato novuga nti twegwe imbere yuko tuva mu kazi ko mu nzu Imana nakatugirira mariage ku bushobozi bw'Imana kuko yakoze ibintu bikomeye cyane ntibyari byoroshe aho abantu babiri babana bakamarana imyaka 5 mu nzu imwe hama bakanaje no gukundana bakajyana mariage byari ibintu bikomeye cyane gose rero aba basigaye mwa kino gikorwa novuga nti akazi ko mu nzu n'akazi kameze neza iyo gakoze neza nakazi novuga uhakora umugisha ku bavyeyi buri kurakorera kandi nka je ngo nabwira nti imbere yuko nkora ibi saka akazi ko nyene nkora kuko mu nyuma haciye nk'umwaka umwe canka amezi pito nahavuye nca ndonka n'akazi ka leta ndi affecté mu kazi ka leta novuga muri ministère ya justice novuga ko n'igitangaza c'Imana ibyo kwiga byo peu importe kubera ko ubu sanzwe ndi umukozi wa leta nimwabana ngombwa muzosanga no ku kazi muri ministère de la justice ndabahaye kazi hahoze presidence ndashimira Imana ndayisenga ndayibwira nti Imana nabajya basigaye mwakajya akazi ko mu nzu ubagirire neza ubahemwe yeri barongore kugira ngo bazi bashobore kuva mu kazi ko mu nzu baja kwikorera ivyabo baja mu bikorwa byabo bacishe mu nzira nanje wancishijemo kugira ngo babone ubuzima bwo kuba mu nzu yo mu nzu babuvemo baje mu buzima bwo kwikorera ivyabo rero muri rusange novuga nti jewe ntakwimigisha myinshi mu kazi ko mu nzu aho novuga nacumukuriya ntakuye umugisha udasanzwe kuko kuronka umudamu nazi kari kimwe mu bintu byiza cyane nkaronka n'umwana nkaronka n'akazi ka leta mu majambo make ntagiye ku kazi nona ko no munsi nasibye kubera ko nafise akagwara nasibye sinoje kugenda mugabo imbere yuko nkuko wa gatandatu canke vendredi guhera saa 9 n'inusu saa 10 ncanza hano kudandaza amakara iyo mvuye hariya muri ville ku kazi ka leta Imana yampaye cankora ibi nkadandaza amakara mbere nababwiye ko no mu misi iza nimwaza hano muzosanga hari ikintu cyahindutse hanze nzobashira imeza umuntu mbere kugira bambandanye ntanga akazi ku bandi kandi novuga nti Imana amashuri byose ninyaguriye kugira nanje ntanga akazi abandi usivye nibyo aho arifise n'ikindi gikorwa cyo gutanga indaro ndatanga n'indaro kubaba
nubwo mpanze inzu ntoyi kuba babuze nk'akazi ndabaha indaro hama bakaza nk'abahinda tukaryamana mu nzu imwe tukagabura baranakibira tubifise tukaryama nta ngorane hama bire na ngombwa udafise akazi nkakamurangira cyane nanje mfise ibyo ndabanze guhama imitaha abantu babiri kweri zikaranga undi nawe adandaza amagi kandi uyundi nate akunda yarateye intambwe ubu nawe ariko arikorera ivyiwe hari amukinanira novuga rero muri rusange nti mwebwe usigaye kora akazi neza wewe usigaye ngaho uzisafuriya neza nko nanjye nazoza kora isuku mesura impuzu adatabuja neza novuga nti wewe usigaye gorora neza hagutura impuzu ya databuja ngo ndayituriye ngo ntadoca ngo banyongera canke kugira ngo sinzire gutorere neza ayo mabanga nayo twari tuzi kumbe murayakora hari abaziturira kugira nkumbure ngo baronke inzira yo kwigira ku kandi kazi hariho nabandi baziturira ngo nkumbure ndayituriye ngo mabuja ngo azoca nyirukana ngo ncinigira ku kandi kazi oya gorora neza iyo mpuzu yimesure neza oza ivyombo neza panga ivyo bikoresho baguha ngaho mu gikoni koropa mu gikoni oza amasahani neza muntu mbere kugira ngo na mabuja akunezerererwe kuko nije abanyora bavuga ngo mwobaha abaganzo umaze kubaha numva wubashe abo baganzo wubashe Imana igaciguhezagira rero nkuko nanje yampezagiye amen murakoze cyane turabashimiye nanje nifuza ko nundi munsi muzamukeneye byinshi ku ntahe zanje fisi ntahe nyinshi aho yaje Imana agira nkura naho shitse no munsi novuga ko ho kubaka benshi kandi nongera ashimira mwebwe maze kutugendera aho bose ko turaba nababwira nti Imana irakomeye kandi mukomere kuyikorera na cyane cyane mvuga nti Imana ikomeze gushoboza radio canke iyi television igere kure hashoboka nk'abari mu mahanga mu Rwanda nongera niramukiriza no muntu nkunda cyane yitwa Big Fizo hamwe na Mugani Desire canke umutama Kidumu hari hose twadukurikirana na cyane cyane nk'uwo bafise icyo gomba kumbaza ku ntahe ziwanje ashobora kuntelefona kuri 68 192 akongera kandi efuna 192 amajana 578 nk'uwo gomba kuza ngo dukorane duteranye umutahe dukorane ibintu by'amakara canke dukorane ibintu byo kudandaza ibiraya uwo bafise umutahe wese ko je mfise umutahe muto uwo bafise amahera akayaza tugakora mu ubu buryo tukadandaza amakara tukadandaza ibiraya nko kumubibona tukarangura ibigori ubona shaka no mureka no kuntu imirengarenga tukakora neza cyane kubera ko turi kumwe twese birashoboka murakoze cyane turi kumwe twese birashoboka ni nkamwe ino TV yacu Burundi Kingdom TV yovuga iti reka uri mutama tugende dufatane nawe dufatane mu mugongo ibintu bigene neza muri wa mutahe byoshoboka novuga nti ni Imana wabinyishuye kuko maze iminsi niyumviye ni senga Imana nti Imana kubera afise umutahe w'imifuko 10 y'amakara mbere nzohafasha ko nindi 10 mugero noroho umuntu yovuga nti je ndazanye imifuko 50 y'amakara canke novuga niyirenga kugira ngo ibi biraya bidandarizwa aho hanze haba amakara gusa nako nonga hano batse gatoyi nonga haza amakara nk'imifuko 5 hari uwo muntu yovuga nti nk'iyi televiziyo yanyu Kingdom ikaza tugomba gukorana novuga nti hari imirimo mbere imwe itanyinjiriza no campagarika yego ndabaye kazi muze dukorane na cyane cyane mu bisata bitandukanye irengarenga kuri mirengarenga kuri dandaza ibiraya kudandaza amakara eka nibindi byose bishoboka ko je na hoze ndandaza n'amagi mbwa amagi n'abantanyungukira kubera ko tyazarazimba ndayareka muri rusange rifise bishi ariko amahera niyo sifise amahera kwiye yego murakoze reka tubashimire iyo ari Burundi Kingdom TV irijwe mumva ni Ezekiel Worshiper n'ahandi tuzorisanga atari mu bwami bwa Burundi Kingdom TV c'est la TV qui fait de bonnes émissions aho twagendeye umwe mu bahoze bakora akazi ko mu nzu bamwe twitwa baboyi ndetse adushingiye ni nayo gose kuko n'umutambukanye wiwe bahoze bakorana ako kazi kandi bagakora mu rugo rumwe rero ni bamwe Imana teteka bakoze ubukwe bwiza basohoka neza ndetse n'umusimana yarabahezagiye reka mbere duhamagare umutambukanye wiwe azi hano mumubone kuko mwari mwamubonye reka umutambukanye wiwe aze hano mumubone kugira ngo ejo cyanye hirya ejo vyukuri bane bantu bashobora kutubera icitegererezo hari abashobora kuba babagaya hari abashobora kuba bitwara uko bashatse ariko bane bantu vyukuri baradushingiye intahe bafitaniye urukundo rudasanzwe ntiworaba vyukuri nabandi man murabire ko era babajama ni too much ni danger Jacques Mahoze muri Titanic twabasanze hano muri quartier du abahoze bakora akazi k'ububoyi n'ubuyaya n'abadasanzwe reka ro mbiweze ni bano mutubonera hano uko ari babiri kandi n'Imana yarabahezagiye nako bafise n'ikibondo
rero mubabone ni bano ari babiri by'ukuri baraberanye bahoze bakorana ibintu bimeze neza kandi mubone ko baramemwa ntibigera babura icyo bafungura akarasiyo barakaronka kandi bakagira nako bahaye abandi rero wari kuturaba by'ukuri bano bantu bagomba kukubera icitegererezo natwe twaje kubaraba batubereye umugisha baravuze bati mu byo dukora umuntu ufise icyo ushobora kuba yogira niyo duterera umutahe ukaba munini kuko twasanze baha akazi n'abatari bake hari abadandaza amagi hari abadandaza n'ibindi ndetse ibiraya n'amakara bafise abakozi batari bake rero turabashimiye cyane nubwo mwagerageje kudukurikira nubwo mwari kuraba kino kiganiro nandi muzogisanga atari kuri Burundi Kingdom TV rino jwi mwakumva ari Ezekiel Worshiper la TV qui fait de bonnes émissions turabashimiye cyane ku buhinga bwa none yari Nishi Pro Manager yari karabikora neza kandi asgakora umuti cha bless turabakunda cyane.